Murabizi yuko Cobra ni igikoko gikaje cyane si ndi inzoka ndi Cobra Ndakomora abahungu azozana ibintu nene bizoca na burofava Isaac TV ho Yes 1212 bakunzi ba Isaac TV umingo zitandukanye. By the way, merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe. Okay, ndabibutsa yuko imipira Isaac TV irabandanya igurishwa ukeneye igiciro ni amafaranga make cyane. Nimero telefone ni ngaho rero ashaka kudusanga inbox hama bakawukuronsa aho uri hose. Ino mipira ntiyagenewe gusaba abakozi ba Isaac TV, no. Nawe uri umufana wa Isaac TV dukunda koko urashobora kugura ukawambara. Uno musi ndi kumwe nagendeye de munyakabiga ariko ni mu rugo nyene juste kubugwa neza no kuri nahisemo basi ndamusabe twihagararire twiyage kuko yora ari gusanga ndamuvumburo nari gumusanga no mu cyumba byari kuryo ariko zo muzi undi musi ntaco. So numwigemekazi cyangwa umukobwa novuga yuko ariko arakora cyane ivyo ni biki hari niko bikorera muri telefone yanje ni biki tu aha sinebirigera muri telefone yanje. Sawa, okay, twagendera umukobwa ari yaririmbye acacika inzoka ariko bambwiye ngo yaririmbye gusa acacika inzoka kabisa cyo igikoko Big Cobra niyo mazina yiwe behind the camera Juma Jokes bana ni sawa poa kabisa meze neza cyane gose nawe the fresh Big Cobra ryaje rivahe Big Cobra bisigura kwa duheringa gituma nise Big Cobra ni murabizi yuko Cobra ni igikoko gikaje cyane sivyo c'est vrai kandi jewe mu buzima bwanje gituma nise Cobra kubera ndico ico nshoboye muri jewe nico gituma nise Cobra mu buzima bwanje sintinya umuntu abwo ndubaho umuntu. Okay, ego numuririmbyi kazi numurapper ngo nta murapeza baho Big Cobra uri murapper of course ego urarapa gusa no ndarimba hip hop niyo style nkunda winspira kwande cyane jewe nje ni inspira kwa Cobra nyene ego Cobra wari hawe nani Cobra c'est vrai umuntu ari nyise ni jenge ni nagise gituma nagise ni kubona kubwiye gituma nagise njenge nagise Cobra ego nukuririmba nka Cobra urumva target y'iri zina cyangwa kumenya target exactement y'iri zina byariri target yanje ni Cobra nakubwiye niko gikaje c'est vrai nanje muri hip hop ndakaje nico gituma nise Cobra. Okay, hajya abaraperi bakoga muri bangahe muri industry ya Buja flavor ya Burundi flavor cyangwa ya plus 257 yo wavuze uko uba wihenze sino bamenya kuko nubwo genda ko mwaza fizo abarimvyi mu Burundi ni bangana bazi ni benshi cyane seva nabazi ni benshi cyane cyo tumanje mbwiye ngo barapeze babakobwa ni bangana nabo noshobora kumenya kuko harabo ntazi nabonze ego abuzi ni bangana ndaji umwe arimba gospel hamwe nundi arimba bad girl nange ntakiririmba sinzi impamvu ziwe undi mbogegeze kumva yitwa Gomez sindamuzi mugabo nta ndabona yabona ibonze. Okay, abantu baririmbye kazi baririmba hip hop uzi bibaza yuko kubereka aba baririmbye kazi baba star bandi bataririmba hip hop sijui kwa sababu gani umuntu wese afite ikintu ashoboye usanga atashoboye hip hop ashoboye R&B ego. Okay, sawa, ugerageje ariko na R&B urayicisha sometimes cyane gose urayizi duhe gato turajya kuri freestyle yeah duhe kwanza ndarimba gato apa ndimba njara yiwawe yari yose nimba yose mu Rundi nimba ari igwawe nimba ari yansi aka R&B ndakundimba. Okay, sinza kwibagirwa n'ubwimvura yagwa imivu igatemba narandisize nagawe mu mutima wanje sinza kwibagirwa jamani hip hop gatare
Yeah, uwanachukia naposikia tojua kichana minia mindo ngao mindo zana ni kuwa hatuwezi kufanana na kakijua min hip hop wanu wakubana Be Cobra na wateza dana wambe pesa hana ila nina tenzi za kuchana uwezi hii mikato ni shakula kiyapo kwani hutataka bato nitamupa tu kichapo kubadida yitwa kubadida niko bayita bana ndumva urashoboye urafise management urafise umuntu agarikira ibikorwa byawe Be Cobra ego ndafise umuntu afasha ego ndamufise ninde yitwa JJ ni manager aramfasha ego okay ndavye indirimbo zawe Be Cobra ndabaya ama video yawe ni ama video akaze cyane arimwo uburyo buboneka ko atari buke amafaranga ava kuri uwo muntu afasha niyo mafaranga ava ego okay sawa ariko rero ikindi kintu nariko ndaraba video zawe neza umenga uriko uraririmba uri brandinga cyane ku muririmbyikazi yitwa Uchumenye bizaze kuvuga yavuga muvuge vraiment ndashaka umumva umuririmbyikazi wo muri Tanzania yitwa ndamigari izira je ntumbazi bizike batazana nta nkurikirana cyane ariko ari umuririmbyikazi wo muri Tanzania ukurikirana cyane winspira ko sana Rosari urabona rero jere yaze kumuvuga ariko acha muvuga Rosalie urakunda sana to style twa umenga ni Rosalie vraiment ndamukunda trop okay ajya na inspiration uzikura ego ndakunda kumumviza cyane ego ibintu nk'ibyo Be Cobra amazina yawe nyakuri ni Twikeze Charlene urumva amazina yawe Twikeze Charlene nta na rimwe riri muri Be Cobra oya na rimwe kweli bisigura Burundian inzoka mu Burundi nyoka Burundi uri inzoka mu Burundi kabisa umva bumvise Be Cobra abanya ko ari yanzo yanzoka nyene mama we okay sawa Be Cobra uri umuririmbyikazi of course uri umukobwa kandi urapa urakubita hip hop ufise imyaka ingahe mu muziki kwanza je oya nta mwaka ndakwiza mu muziki no ngitangura ndimbo yanje yambere natanguye mu 12 ego nta mwaka ndashika ya kabiri ndayikora mu kwa kabiri ya gatatu ndayikoze uyu mwaka nyene kwa gatandatu no ndayirekuye ego challenge z'umuziki nta nizo urahura nazo sinova ko maze kura nazo ndawa ko ndibaza imbendora nazo mugabo naje mu music ndi ibintu byose mvuga yuko ikintu cyose nzora naco nzomenya ngenda citwaramwo nimba ari kibi nimba ari ciza nzomenya ngenda gitwara okay mu mwanya umaze mu muziki nta nturahura n'umuntu ashaka kugufasha ariko condition ke mugira oya turahura ibi rero warabyiteguriye byose ati nivyaba ndazingire nzobike go from kabisa cyangwa uzocugira ya system yawe kumukomora nk'inzoka nyine ndi inzoka ndi Cobra ndamukomora ubuhungu azozana ibintu nene uzoca na brofa vraiment uzoca mukorera umuhungu azozana ibintu by'amana uzoca mukorera uzoca mukomora nk'inzoka sawa utabyo cyose kuvuga oya umuhungu azoshaka kuzana ibintu by'urukundo mu kazi byo kwigana mu kazi uzoca mukomora nk'inzoka kweli vraiment na bat Be Cobra ufise imyaka ingahe navutse muri 2002 ugeze mu kangahe meze uwo mwaka wow mufina c'est bien okay challenge nyinshi abakobwa bahura nazo mu muziki hariho ibintu byo kwemererwa ko ugiye gufashwa ariko hariho amakondisiyo inyuma yico gikogwa watubwiye ati uriteguriye kurwana navyo nivyagushikira ababirimwo nk'aba star bakira nka Shani Queen, Stanishi, ba Erika n'abandi n'abastar b'abakobwa babiri mu myaka myinshi histoire zabo vyagiye birabashikira muri kahise kabo warabikurikiranye hari bimwe mbwasi byose ndazimwo bikeye ego ingeso wifuza kuzokwiga kwa Shani Queen niye ikintu cyambere novuga jewe nta ngeso y'umuntu ndiko ndiga nje mfise ico nzokora muri jewe ije nzi vision yanje mfise nico ituma nashobora kuraba ngo ngeso y'undi muntu no ndaba gatwe kiwanje je nyene abasaba bakobwa baravye bose ingeso ikujena kuri bo wowe nk'umuririmbyikazi mushasha winje muri game ariko uravye ingeso ikujena kuri bo niya ugatsi ndasavye Imana ntizonambeko ikintu cyambere nuko bamaze kuja muri music babonye success batabibona urumva kabona kanzani umengo bo ni bobo urumva ico kibagwisha cyane hasi ego Imana ifashe sinzo kwibona okay sawa ufise indirimbo zingahe n'umwanya
Statu. Songs zitatu, video ni zibiri. Video zibiri. Zisara. Cyane. Okay, ijya mbere yitwa, ijya video watanguriye. Nisome. 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 Ana video isara nyene kabisa. Ijya look yo mu mutwe nayo mbona nga amashuri. Nubisanzwe urakunda imishatsi? Ndayikunda mugabo ndayigirayo ari nka video cyangwa ndi muri vacances mu minsi y'ishuri ncambige para. Nta kundi bihangana. Ariko kandi uravye ijya look uravye ingene ufata imishatsi ukamwanga ukuru imishatsi ngaha ukareka ijya style yitwa? Ijya ni style cobra. Niki inzoka wakoga banje. Ego. Okay. Sawa nakuravye impuzu wambaye nizi impuzu style ni ya hehe kwanza hindukira kwanza nyuma gato hindukira nyuma gato hindukira inyuma ndio kwanza umugongo reka muramisi na nyuma ivyo vyihoze wendura kwanza inyuma byarigira nshaka ndereka abantu ariko nshaka ndereka Cobra Hirukira inyuma ariko nshaka ndereka abantu Mendeke inyuma arabahari abasara bayasijya nahabonye Cobra oui. Sawa. Still wambaye. Sometimes kugira wambare impuzu uvuga ati ndaberewe uba wisunze. Cyambe nambe ndaba ikintu ngomba nkore muri uwo mwanya tanambara impuzu jyanye n'ico kintu ngomba nkore. Ego nico nisunga cyane. Okay. Ego. Sawa. Cobra mu guheraheza ikiyago cacu. Je ndakunda kubazana utubazo twa ego canke oya ariko kandi ni challenge itandukanye. Kwanza tutaraja muri ivyo uheruka gusora indirimbo iyo ndirimbo yitwa No Stop. No Stop. Subscribers ugeze ku majana indwi. Oya. Igihumbi. Subscribers. Subscribe igihumbi barenga gutyo. Ego. Umwanya muto utanguye umuziki. Ego. Kabanga urwo akoresha naka. Ndetse ko abaririmbyi bamaze muri game mu myaka 4 ata na 5 subscribers bafite. C'est vrai ni gukora tu cyane ni ukora uze ko wakoze cyane kuruta abandi. Oya ni desino menya mugabo ni no shimya cyane abantu ba fans banje abantu bafasha ni bien cyane vraiment ndabishima. Si ndena kimwe banakoze muri ivyo mugabo vraiment nahimana. Ego. Okay, sawa. Ego canke oya. Bana Cobra. Uri tayari? Mwanzo ntiyaboga. Ni tayari. Cobra arakaze cyane kuri hip hop kuruta B-Face. Kweko uze B-Face? Ego canke oya. Yo. Mana. Umurapere nkawe. Numurapere nkande. Ego numurapere nkande. Ijo. Icyo kibazo uvima. Biranse? Ngira ngo B-Face ndetse naje ku si oya so gukompara ni kibazo ni ego canke oya. Cobra arakaze cyane kuri hip hop kuruta B-Face. Yo kesi yagoye kwishura mani. Oya nje vraiment gene mbona ndakati. Urakaze kumuruti? Okay sawa. Cobra so numukobwa mwiza vraiment. Abana bandi bakobwa bashake bavyitonderemo kabisa. Ego canke oya? Akwishimana shimwe n'abandi bro. Ego. Cobra sometimes ndishima antu. C'est vrai. Ego. Cobra aramaze kudragwa n'umuhungu akavyanga. Kenshi. Ego. Barakudraga ari benshi. Nakwishu ego. Cobra aramaze kudragwa n'umuririmbyi mugenzi. Oya. Nshaka kumenya ninde. Oya vraiment. Wapi vraiment. Okay, duheraize. Cobra ikintu wiraba nukuri. Birashika ukiraba ku kiyo. Oh my god man, nukuri merci beaucoup. Yo niravye yo. Akantu wiraba ati mana merci. Akakantu ndagagushimira nagaki. Keza ku mubiri wawe wikundako. Okay, nashaka kuvuga ikintu akunda kumbwira cyane abantu Atama. Eka mvuge ngano twe nivyo eka ndamvuge rero basi ubona ari giki. Okay, amaso ndaba nabaranje ndangamanota yo ngo amaso yiwe akunda kubwira ego ego samaguru canke amaso cyane. Okay, sawa. Merci beaucoup.
Bicobra bizoshika nyene kubita igipara nyene. Yego ndashaka kwita igipara. Na muri n'indirimbo ndashaka gukosora video ndi igipara. Cyane mwitse igipande kimwe. Sawa. Bicobra papa na mama barahari? Kwinjira muziki ntambamye ku bavyeyi. Je manje bwa mbere ya supportinga muri music. Me papa wanje no atabitahura me ubu nawe nyina supportinga comme square niyo ndamugiye ko ngiye mu kiganiro aryohega cyane. Niyo haje abantu ngakumusha interview aryohega vraiment. Ego. Okay sawa. Nice kabisa murabona rero unugwaruka numukobwa umwana yuko aje atabyorosha aracyari muto. Rero babandi muronderana kugira bahasimira telefone kugira azoshaka kugufasha bagufashe kugira bigene neza. Telefone sinshaka kwitanga. Niba utagukoresha telefone ufite imyaka ingahe ko? Atankoresha telefone niga kavugisha kuki. Niga 9e. Hari muri 2000 twumva muri 2015. Gutyo. Okay. Sawa, impuzu Bicobra to kwambara naho umuha mahera nashobora kwambara. Oya bivana nico ndiko ndakora muri uwo mwanya. Ndi mu kazi ndambara impuzu zijanye n'icyo yose. Apara muhira sinshobora kwambara impuzu yose. Ndi mu yandi kwiza, me ndi mu kazi kanje ndambara impuzu yo yose. Bivanye nico ndiko ndakora muri video. Kubera music na kazi. Sivyo? Me ari gihe biravana place shobora kwambara DPS ndi muri boîte, ndi mwibarabara. No? Oya. Okay, urinje muziki bien sûr warufise abarimvyi kazi ukunda. Umurimvyi kazi urabwa avuga ati sha ujya bimaranye inspiration. Abarimvyi kazi bose mu ndabakunda cyane. Yararuta abandi. Yo napendaga tena sana. Araburuta abandi. Abaruta abandi. Yo Mungu wangu we. Bose ndabakunda vraiment. Cyane gose. Bicobra ingi uzi guteka nizi? Mina jua piga byose. Ingi uzi guteka? Okay. Ego canke oya muguhera heza. Harakantu nibagiye muri ego canke oya. Ndakakubaza. Baza. Ndakubaza mu gutwi. Bicobra ni so. Abantu mungara amatwi. Ndakwishima. Ego canke oya. Kuko batavyumvise ni ego. Okoze weza active kumena Bicobra baraki Bicobra. Bicobra ibibazo bibiri turekanye ibibazo vya nyuma ibibazo bibiri bukana kubaje nibi. Icambe wambajije ngo ndindakaze kusumba bifes. Akagumye mu mutwe. Kagumye mu mutwe vraiment. Icakabiri wambajije ingene izina ryanje impamvu nise Cobra. Ego. Okay, merci beaucoup rero nari kumira Bicobra. Hari ijambo ryanyu mushaka kubwira abakunzi b'umuziki wawe? Icambe nabwira yuko ko ndabakunda cyane abantu bose bamfasha aba journaliste abantu bose merci beaucoup. Ndasindi mbanje nshasha yitwa no stop. Mugire subscribe na commentaire mzamukoze cyane. No stop ari ibintu by'imingidi byinshi. No club nabonye abakobwa ko bari barimwe abakati. Rimba gato ijyane mutuntu. Uyu munsi muge pari no stop nakwibanira ico gusaba ni gutagata fata umwana muto mbisho ko biryoha shika unani kufanya mautundo nikata uno haruda na sama pava nakula nizo tamukiranga kama dunia sasa tunatembea na muda hatuli mtadi tunatumia faida banuyo sikuya Tingi yo gwidi nawe kama tiyo bori Rindira gwidi bori niki bori ni gukatika bro ndo gwidi gukatika basi muri boîte bori ni club gukatika kujya mu dakatika basi shikiria bodi nibiki bro ari ibintu rero mu ndirimbo abantu bashiramwo tutamenye ivyari byo ndakwandika indirimbo jenyene yo uyandikira ego cyane bizoshika nyene ukubite nyene bibaye ngombwa gukora umurimbye kazi kugira umuzuka nyene oya vraiment happy no siwezi nyangusha pige siwezi sishobora meme n'inzoga akabia ni fresh oya vraiment nizo kwicara muri zarigara z'abandi oya ndere mutagaji agafanta amazi ibintu nk'ivyo. Merci beaucoup d'avoir Bicobra. My name is a classic interview nukegenze. Juma Jux wakoze cyane bana. Bye. Lokinene. INZOKA TV. Oh.